Solution mu mpera amashimwe cyane solution barabiri amashimwe cyane urabizi directinga yitwa Kado Havel burya nawe ubu ugwegageze ko abashigikira irerezi n'abo Burundi ni benshi cyane abakozi ba PPPA ni benshi rwose n'abo mu ntara za ruguru bamaze gushika n'abo Tangerera n'abo Buza bose bamaze gushika ngaha nabonye n'abo mu bihugu ngaha ayo mituri ntibizaba kwitera agafungu n'ibintu mangu acha tukubwiriza nzakubwiyo neza twumva ko neza umuduzi jawe nabonye byinshi atari bakeya reka naguye mu kajembe nk'iteka abasavye mwumviriza ururimi rwa bano bavukiye i Burundi ku bavyeyi b'Abarundi abiga i Burundi mu mashuri y'Abarundi somene bazondotse zemuri nazo zizotangwa ariko mwene ukuhashika mpe ava muri famiye poshe nimwe muzokwakira Oje nimwe muzokwakira les invités
abafana bona babona umuntu w'amamikro hariya mu bintu bw'ibyuma nawe kakantu kakabuto nyambara gatsinga canke akagozi nabyuzi urabugira akantu kakabiri kugira ngo dushobore kuvuga amajwi ashobora kubabwiriza enda gushyira hageze hirya Vedere niba abantu bari gusenga tunamitse amaso yashize yarabishije zacende ati mikro y'ibigumi ije nakubariye tunamitse amaso gusenga kabanye abantu shaba biryoheje abantu mwese muri ngaha musubire muri komera bashi biragaragara yuko turiko turashigikira abantu bafise impano kandi barashoboye nawe dufise benshi ageze kuri Shanike turafise n'umuntu umwe mbere yavuye muri Etazini bigaragara yuko Abadusabe umuziki bagabanye gatoyi umuziki mutwaze gatoyi kugira ngo twakire perezida yateguye n'urubanza ikazana kugira ngo cyashaka yaba bigenda neza ndabona urubanza umwanya wiwe ashikisha abashitsi kamwe kujya kuba urakoze gushika hano ihabwa icyubahiro n'amashimwe kandi rero abasabe mu byubahiro byanyu mu bwiza amashyi kugira dushobore kwikorera amashyi cyane banyakubahwa bavyeyi b'amaraso umuvukanyi wacu munini banyakubahwa bavyeyi bo mu mpemu ndetse n'abavyeyi bashigikiza mu buryo butandukanye banyakubahwa mwaje guserukira amashirahamwe atandukanye banyakubahwa mwaje guserukira amamenzo banyakubahwa bakinyi b'amafilime guhera kuri nyakubahwa Mireye mushiki wacu ariwe nyine ikigo cy'uyu munsi nabo bakoranye banyakubahwa baririmbye n'indirimbo mpimbazamanana banyakubahwa abajournaliste bashitsi b'iteka mwese muri hano uyu munsi uri hejuru nk'uko bisanzwe tubizi mu mico y'abarundi
iyo abantu basanzwe baganye irembo ryawe urabakira. Rero turabakiranye ikaze ridasanzwe kandi mumfashe buri muntu wese mu cyubahiro cy'iwe mu kwiyakira yikorera amashiko yatera intambwe yashikana. Nyuma yo kubakira ni ukubifuriza kwisanga amahoro, wiyumva amahoro. Hano muri kino kibanza haratekanye, hari umutekano, nubwo umega harashushe ariko muraza kutwihanganira ni umugisha Imana yaduhaye mu gihugu cyacu. Intumbero y'uyu munsi rero kuko murabizi neza ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise imana idasanzwe ihagaze na cyane cyane mwirerese none kuko n'izindi mpano zitandukanye, ariko uyu munsi twasanzwe dukoranira hano umuvukanyi wacu Mireye abifashijwemo n'umugwi wa BRT wa hano usanzwe ufasha gutegura amarerese, aho hari imurikwa ry'irerese rishasha. Sinobivuga nibaza ko noba nitanguranije cyane mu gufondora agaseke, ariko mu kanya muraza kubibona. Rero atamenshi kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa, reka dusabe Imana mushobora byose ibane n'umwe wese ari hano, kandi ndabasabe muhindukire mu bwiro mwicaranye uti muraberewe, kandi dusabe Imana tubabaye ikaze n'akazi. Bakeyi basibaje. Hola. Allo. Nuko turamushimira rero wateguye n'urubanza. Bamwita Jonathan. Nagira n'imihosho. Azerayin. Hanyuma rero tuza kutiba kubera ko mwabisa ariko murasimba. Twagira ngo tura mu kanya amatara azima cyane birakunda ko atazima. Batugaragariza rero barabe yuko dushobora kugira dukoresha umwanya, kuko harababwiye yuko mugira baza kubugarana bakosuye. Liste naifise ngaha hariho nyama na kiki. Umukino w'umuco w'abavuzi ni kugira ngo tuje muri ba bandi basanzwe. Lancement officiel du film partie 1 itachira munda. amatara y'hejuru n'ayo bashaka amatara y'hejuru byo gushibuka ibidashobokera abantu kumana birashoboka waminduriye idatinze wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratsinze. twari tumusarure amere nk'ushaka imbere gato ntabwo bahabwa niba yarabaze kwitema kumufatira amaguru kubera ko ushobora gutandukanya bakabona icyuma cy'ubwoko bumwe karibu cyane kubona Amede kugira ngo atwereke abakinnyi atubwire n'ibitari bike ku bijyanye n'intoreresi rero ko tugira kugira tugira tubona ibirita bijya amashyi menshi cyane kuri Amede Manirakiza. Je ndi umudirector umuyobozi mu mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganywe Mimi sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT.
mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cha sinema. Nuko rero turakorana iyi sinema yitwa Kiramunda. Mimi niwe yazanye ide originale yayo. Muraza kuronka umwanya murabe filme icyo ivuga. Ide originale amaze kuyizana arayimpa, ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kuyibona ndazi ntimugaya. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi aramfasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri Desa 57 Films, abo dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amajwi. Nuko rero gushika no munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka inoreresi, twagomba dufate umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge nuwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide original, ni Mimi Mireille. Nagira ndamusabe yegere ngaha ukebuke. Hagati aho ntiyakoze ivyo vyonyene, yaciye nanyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Mani muhezagire kandi wabiniye neza ntiyamara maji. Hanyuma rero twaciye hari uwundi agira kabiri muri BMT turahorana yitwa Fisto Haragiramungu, sinzi ko ari ngaye nawe ari muri bamwe kumayerera giti, nawe yegere ngaho umwanya azoba ari karaza. Uyo nawe yeah director wanje aho muzobona hose filme je nzoba nadainze giti abari kumwe nanje, ari kumwe n'uwundi ahora mfasha kudirectinga yitwa Kado Havel. Burya nawe ubu ugwegageze ko no director mwiza, nagenda gusabe nawe wegere ngaha Kado Havel. Warakoze, wankoreye neza, yaranyemereye akina muri filme ari nk'umu actrice principale agira kabiri kuri Mimi, abikora neza cyane. Aho narimereye kwa principale, ariko nagira nsabe kandi mbanze nkiriko ndavuga wa principale, mbanze mvuge uwundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filme ariwo nitura. Iyo ndose akazi ka filme ubwo nyene niwe mbanza kuvugisha X-Ray Bam. Nagira ndagusaba nawe nyene murakoze, nawe nyene ndamushimira cyane, yaremeye arakina muri no sinema yakinya kantu gato, ariko muzogakunda ko yakinye uko kangana kose, abamuzi baramuzi, n'umuntu atwenza cyane yihoreye. Hanyuma mugenzi we yitwa Niji Pro, nawe nyene nagira burya X-Ray ni wafata amajwi ahejeje akayahereza Niji Pro, nawe akayateranya, navuga ko agira montage. Hariya kwa wacha tuze mwegere ngaha, abakinye muri filme Kiramunda mwegere ngaha mwese. Ego jandoje mwese muze. Mu principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan, no muri Meja. Mr. Khan muri filme Kiramunda yakinye neza, kwema Imana iguhezagire kandi nta nubwo yantetereje. Barakoze cyane. Hari abantu batari babizi, hari abantu batari babizi ko Abel Ndwaye nawe ari karidoga ngo ntiyarabizi kweke. Abel Ndwaye yakinye muri no filme Kiramunda, ari umupasteri anamubaya sana. Mukozi w'Imana muramuzi. Haleluya. Mu bandi ba principale bakinyemo muri no filme harimo umusore yitwa Chris Izo arihe. Abanyeri muheza Imana cyane yanetereje. Sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye Igitega nabo tubasaba kudufasha
bemera kudufasha, harimwo uno musore w'umusonga yitwa Jenda mwita Muzungu, n'Igitega niko bamwita, muraza kububona nibaza tutarabona amateka yabo ntimuvyumva neza. Hariho Jandoje, ubu Jandoje yadufashije ibintu byinshi Gitega aho tutari, novuga ko Jandoje no mushira mu ba director bagenzi bacu. Jandoje Manifestagire yakoze ibintu byinshi mu director yari gukora, kuko ndi inyuma ya kamera nawe yaca yiruka kuraba ibindi bikenewe, location n'ibindi byose niwe yabiturondereye. Sinovuga byinshi, abamubona nibo muzobona muri filme Ciramunda, ariko hari abandi bayikinyemo, hari abatashoboye kuza kubera benshi basanzwe babigitega. Harimo umwana muto cyane n'abana babiri, burya aba acteur abakinye muri iyi filime ari abana bato cyane b'inzoya niko no bita, ni babiri ntibashoboye gushika ngaho, ariko hariho Constance yoba yaje ngaha gahema. Okay. Umwana wa Constance nawe yaradufashije gukina muri no cinema, Imana imuhezagire. Nako ndavuga nivyo abandi bakinyi batashoboye gushika ngaha. Igitega twafise famille twahuriyemwo muri Ciramunda. Iki kintu sinogena hakivuza kuko bajya nabo babaye mu bantu badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera Igitega. Nyakubahwa Eric Tayer haguruke nanye. Eric Tayer yavuye Igitega. Uyo yaradufashije ihoteli twamazemwe iminsi 10 niyiwe hoteli yitwa nagira numve ko batakiyibuka nkanje, ndayibuka cyane. Hoteli yitwa La Colombe niyo twakoreyemwo ibikorwa byinshi, niyo twararamwo iminsi 10 yose twamaze Igitega turiko tukora ino film. Bagenzi yego nariko ndaraba ko pasteur ari ngaha. Pasteur Kweba nawe yangiriye neza muri iyi filme, ndamushimira cyane. Yitwaye neza pasteur ko umurongozi wa Serire. Nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuze ko, nako muzobona impamvu nabavuze ko. Yego na Sabasi Nkuru nziza tumuhaye ikaze na madamu wiwe, nabo Imana ibahezagire. Nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaha kugira ndababwire abo twakoranye, ndongera ndababereke. Saba gusa harabagiye baradufasha mu bindi byinshi, mu bantu bagiye baradufasha sinobadodagura benshi. Mugangi hajya nogenda ntavuze witwa Juste Irampaye, haguruka Juste upepe abantu. Uwo turavukana mu maraso, gahunda zose zanuze tuba turi kumwe cyo kimwe na wacha. Nagira ndabasabe rero banyakubahwa, ntabatwaye umwanya nako nawe utwaye, mu nkundire ngeze ngaha, ibindi ndaza kubibereka mu nyuma. Murakoze cyane. Turaha ikaze bosi wa Right Channel Burundi cyane Fangasi nawe yashitse mu kibanza. Turaha ikaze Solution Couple nabishoboye kubera icyongereza cyo ntacyo nize byo nize kizungu gusa. Solution Couple mu mpera amashimwe cyane Solution bana bibiri amashimwe cyane urakwiye amashimwe cyane kwa Pastor turabona Lokoro n'abandi bose bashitse twamaze kwakira abandi. Hariho abantu bamwe bara mu myorohe amahoro. Allo hari undi muntu twakira no kuri bose. Pasteur Dieudonné umukomera amashimwe. Ayo bashimwe ukoze Imana. Nibaza ko bakoresha amashipase nawe. Ibidashobokera abana b'abantu kumana bira
birashoboka wampindura identite wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye wahinduye ibihe amaso yanje yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanje uri mwiza Yesu we araberewe cyane rwose muto ukora bakeyi bazi ufatira ibigiye mubona akaba jewe nukuri nizo mashuri simurabakinize makeya aciye akorera Ingozi naho barazi kawa
batazi kaba rero urumva baca basorera ivyeri basorera ivyeri rero hariho n'abandi imana yashinze iteka irabanga ntibashe kujaga rero n'abana banje bose nukuri mu nyuma rero ariyirabona kuvuga byose ngahaye mu nyuma mbona yambaye yamusenyeri yande naciye nahise yuko ndi gutanga amafaranga none yamemukiye ibyo yambaye aja ku munsi burabirahindutse abaye kubera bamuntu bisharika muse abagabo bakaba amafilme sawa abakozi none rero majamire ekagire n'umuryango w'iwanje yego bose bakomere bagimere n'uru abayimere yose hondi n'umuryango w'abandaniyo nabiwanje nabiyo imana ibaheragire imbere Kristo amashitama ariko amafaranga kubera ko amafaranga ejo yohera ariko n'ikibuze kidasanzwe ifoto iriko umwana wanyu muze mugende muyimanike mu cyumba muze haruguru ho mwitaruguru wanyu kugira ngo muzoze muraraba umwana wanyu nukuri mwaravyaye umwana atari gito kandi urabona ko ufise abana beza bidasanzwe ayicubise mw'icurube. Iyi ni ifoto twateguriye abavyeyi nka komite yateguye urubanza mu kubakeza kubavyaye neza imana ikomeze kubana natwe wacumvise tumumenya ngo ni wa musore wanyu Mr. George kandi mubona ari wa mugore wanyu Mihaye yashoboye gukora bino bikorwa imana ikomeze kubana natwe twese. Momera mashi, momera mashi, momera mashi, amubona uyu muvyeyi uri mazewe. Momera mashi, momera mashi, momera mashi, bababwiye. Amubona uyu muvyeyi momera mashi uri mazewe. Momera mashi, momera mashi, momera mashi, bababwiye. Ewe binaryoshe rwose muta unyemerera uyu mwanya batanze wo kuza ngaha baze bawushumbushwe umurengera mu izina rya Yesu Kristo. None mwami turongeye kukwiragiza ubane natwe uyu mugoroba ubane natwe iri joro bagiye gutaha aho umuntu wese aza kuja mwami ujane nawe umurindi kibi cyose mu nzira twasifuhe ry'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo twasi ikintu cyose cyova ku mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo ariko ubuntu n'imbabazi byawe bidutwikire amaraso yawe adutwikire mwami umwansi natubone mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka komeza utuzigamire muri ino si mwami tukiri hano mu isi mwami ubane natwe kandi uturinde ikibi cyose. Uwiteka turakwereze iherezo ryacu rigeze iyi foto mwami yagaragaye ngaha unyemerere mwami Yesu buri muntu wese mwami nukuri kose umugirire neza kandi tuzohurira mu bwami bwawe. Uwiteka we ndakwinginze uzubamere iherezo ryiza imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye urabagirira neza mwami urabaha umugisha mwami uragushimiye cyane ku byabaye byose komeza ubane natwe iri joro turyohere iri joro twumva akayaga keza ka mwemu yera
ubwiza bwawe butwishyire mwami byose mwami bigaruke kuguhesha icyubahiro mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye kandi tubyizeye twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba imbaraga zawe zidukorera mu mwami mu izina rya Yesu turabisabye mumufashe dukomere amashyi menshi cyane